Dubahaye ikaze kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze no murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Mushasha ya mbere basaba leta kubafasha gutunganya iryo shure kugira abana babo bagume biga kuko rigeramiwe n'amazi. Nayo abakoresha bakwiye kumenya ko amasezerano bagirana nabo bakoresha habategerezwa kubamwo gutegekanirizwa kazoza, kuvuzwa n'ibindi. Reka ndabaye ikaze mukanya n'idonido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mbejeje kubamenyesha. Abavyeyi bo mu Gatumba barereye ku ishure shingiro Mushasha ya mbere basaba leta kubafasha kugira abana babo bashobore kwandanya biga kuko iryo shure rigeramiwe n'amazi. Ni muri twakiteguriwe na mugenzi wacu Raphael Nyando. Turi ku ishure shingiro ya Mushasha ya mbere, ni muri komine Mutimbuzi, zone Gatumba, mu ntara ya Bujumbura. Iryo shure rikaba ryaratewe n'amazi, abana bakaba batarangura igice ca gatatu c'ishure. Umwe muri abo bana biga kuri iryo shure avuga ko bari bagerageje kuhakingira ariko vyanse, kandi ko hari ivyo bariko barahomba. Ntabwo twumvirije amanota tumenya ati iki gice twabikoze neza cyangwa iki gice twabikoze nabi. Natwebwe twiteguriye kuja NVM, baba batwigisha nyene ibintu bihambaye kugira ngo nitwashika NVM kijya kibazo nikizotunanire. Urumva amazi rero acatera nituri bwige. Abayobozi bacu baragiye baratugurira imifuko kugira ngo nyene babone yuko basi twotuma turonka n'akayira gatonya kugira tuze turaca ko tugenda twinjira mu maklase. Na mu maklase hari amazi twokwiyaranje nyene uburyo twiga. Baragura imifuko, ejo twaranje turayipakira imifuko hasha n'imisenyi baguze turayuzuzamwo turagira nyene utuyira, ariko nyene twabyitse ngo tugende mu mashuri dusanga ya mifuko yose yarengewe. Uyu muvyeyi we avuga ko uretse n'amazi yateye kuri iryo shure hariho n'ingona, inzoka, eka n'imvubu. Bafise ubwoba ko bizohava bibarira abaregwa babo, bagasaba leta ko yogira ico ikoze. Twe dusaba yuko leta yoraba ukuntu yoba irimuriye aba bana mu kindi kibanza kubwo kubarinda impanuka, kuko nk'ubu uyambavu y'iyi ekole hari ingona zitatu, imwe iheruka gufata imbwa irayirya. Ni ingona nini, si imwe ni zitatu, kandi umva ziramaze kugwira kuko ingona zigeze kuza mu gisagara saho kugomorera abana ngo baje guhura n'ibibazo. Kandi hariho n'inzoka z'inyeshamba nyinshi, inzoka bita ibirovyi, zirakomorana kandi zirirwa zirashirikira imbere y'imiryango y'amashuri. Tukaca dufata abana bacu tubasuke mu rufu turubona, tubate mu ruzi canke tubate mu bikoko biza kubagira nabi. Kandi murabona ko iri shuri ryegamiye ishamba cimeza rya Rusizi. Kuri ivyo bibazo vyose vyashikirijwe, icegera c'umuyobozi w'ishure shingiro Mushasha ya mbere n'iya kabiri, Mugozi Juma, yatanze umuco ndetse n'ikiriko kirakorwa kuri ivyo bibazo. Anavuga ko ico kibazo ubushikiranganji bw'indero bukizi. Twari twafashe twagerageje gusaba hirya no hino mu yandi mashuri yuko boturonse ibirasi ko twimurira abana hariya. Niho batwemereye ibirasi bitatu naho nyene ndizo kwakira abana bose. Twashimye yuko hojayo witiyeme na nevyeme. Mumenya ko atakiringo cyo gusubiza abo baregwa ku ishure nyezina kirashigwaho mu gihe igice ca gatatu c'umwaka w'ishure catanguye mu gihugu cose kuva ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa Ndamukiza umwaka 2023. Abakozi bakwiye kumenya mu masezerano bagirana hagati y'abakoresha babo nabo ko hategerezwa kujamwo gutunganirizwa kazoza hamwe no kuvuzwa n'ibindi. Ivyo bivugwa n'umugenduzi mukuru arongoye akazi n'abakozi Asteri Bizindavyi. Reka tumukurikire. Amasezerano y'akazi
muri iki gitabo kirimo amategeko agenga abakozi n'abakoresha harimo contrat type ingene contrat iteza kuba imeze. Hari umwidondoro w'umukozi, umwidondoro w'umukoresha, haraba ivyo mwumvikanye amafaranga azokorera, igice kizogenda muri NSS, ari ama avantage bita nka indemnité, ari indemnité de logement, ari indemnité de déplacement, byose bisanga ko amasaha yo gukora ku munsi urasanga ko amasaha atarenza mu ndwi kuko nk'amasaha yo gukora ku ndwi ntarenga amasaha 40. Donc ni bati iyo tugiye muri entreprise tugenda dutwaye twibereka abakozi cyo tuzibereka kuko hariho inzego mu mashira hamwe icyo bita conseil d'entreprise. Hari conseil d'entreprise urimo abaserukira abakoresha n'abaserukira abakozi kugira ngo bakunda kuza barigira hamwe ingene ishiramo yotera imbere. Abantu rero ibi baravyigishwa ko abantu aserukira abakozi bakabereka kontra yikwije ingene bimeze kuko nakwe nti hajya na hata amasezerano yanditse babaha ibyo bavuganye byo baba bivuganye imbere yaho baremera amasezerano orale atanditse, ariko muri gitabo gishashe amategeko y'abakozi n'akazi kontra kiza kuba écrit yanditse ko niho byoroshe kuyifatira ko kugira ngo urabe ko umuntu yakurangije takumeje. Ntabwo rero nti amasezerano agenga umukozi n'umukoresha nakwe ko ari ibintu byinshi mugabo nico gice cyo kutegereza kazoza kiriho ko aravuga ati pari zogenda mu kumuteza kazoza abakozi naya. Hariho nuko umuntu uze umukoresha teza kuvuza umukozi kerekana nka mutualité bateza kuzoza barivuza n'abakozi byose birimo. Donc nta kintu kimwe batavuga kwijanye baravuga ingene bazokorana ingene bazohembwa amasaha yo gukora ayo kuruhuka ingene azoraronka akaruhuko ko ku mwaka. Donc ni burya buzima bwose ufite ngaho muri iyo entreprise katanditswe kare baraba gusa kumvikana umushahara. Wewe uzoyenga umushahara uzokorera aha nibage kuri iyo contrat bari aho uzokorera aha uzokora kangahe mu ndwi bagaca bagarukiza ngaho mugabo ubu contrat z'ubu zirabidetaye byose zirabyerekana. Nico gituma bwa ati abakozi n'abakoresha biyubare yuko batangura gukorana hariho amasezerano kandi yanditse. Turabandanya n'amakuru yacu. Abantu basezerana imbere y'amategeko kugira babane bakavanga imitungo bakwiye kumenya yuko iyo bishitse bagatandukana bategerezwa kugabura. Iyo bishitse naho umwe muri bo agashima kubishira ku wundi uwarenganijwe arashobora kuja kwitura ubutungane. Bivugwa n'umushingwamanza Narcisse Irakoze. Reka tumukurikire. Imitungo y'umuntu amategeko abanza gutandukanya ubwa mbere stati y'umuntu kuri umusore canke wubatse. Iyo wubatse rero amategeko naho nyene atandukanye ubwoko bwa mariage mwagizemo état civil, mwagize communauté de biens canke mwagizemo vya séparation de biens nubwo iwacu badakunda kubigira kenshi. Fanze umutungo kirazira kirabujijwe yuko wandika ibintu ku izina ry'uwundi muntu kubera ico gihe mwagize ivangamutungo ntikiba ari ciwawe. Nimwe ngamu kirundi wacu bavuga bati biba ari ivy'umuryango nuko. Ariko iyo uri nk'umusore ico kiba ari ciwawe, ikintu ciwawe gikoresha ico ushaka, ikintu ciwawe gikoresha ico ushaka. Ushobora no kukigabira uwo ushatse, ushobora no kunagurisha ugikoza ico ushatse. Ni naco kimwe iyo mwasezeranye ivanguramutungo. Iyo mwasezeranye ivanguramutungo akantu wironke yumva akaba ari akiwawe nyene ugakoresha ico ushatse, ushatse ukagabira uwo ushatse, ushatse uragurisha utiriwe urabaza iciyumviro c'uwo mubakanye. Ariko iyo mwasezeranye ivangamutungo rimwe bita mu gifaransa communauté de biens, ico gihe ico kintu nikiba ari ciwawe ntushobora kwikoresha ico ushatse, ntushobora kuyigurisha, ntushobora kukigabira umuntu kuvyumva kubera ntikiba ari ciwawe citwa ko ari ic'umuryango. Ico uronse mwubakanye n'umuntu kandi mwasezeranye ivangamutungo, ico gihe uronse nubwo wowe wakirondeye, nubwo wowe byavuye mu mushahara wawe wakoreye, nticitwa icawe citwa ic'umuryango. Bishobora gushika aho ushobora gusanga yari yubatse akitaba Imana, ariko asanga mu matungo yiwe yari afise hari nk'ivyo ashobora kuba yaranyegeje nk'uwo bubakanye, hakaba nk'icyanditse ku muntu canke ashobora kuba afise ico yagurishije atabwiye uwo bubakanye. Ico gihe naho nyene niyo amategeko yeze ugakurikiza, uraraba iyo uzi neza uti kirya kintu cari co umutambukanyi wanje, muga muri uwo mwanya ukabona
canditse ku izina ry'ubundi ukabona n'ubundi muntu ariko aragikoresha, ico gihe ushobora kwitura sentare. Sentare niyo iheza ikagira amatohoza mw'ibanika ry'urubanza, muzana ivyemezo, azanye ivyemezo nta kibuza ko sentare imukomorera bakwerekana ko ico kintu ari ic'umugabo wiwe, ari ic'uwo bubakanye, sentare iteza kubimukomorera. Mu makomine 11 ariko arageragerezwamwo igikorwa cyo gutunganya amakarata karangamuntu akozwe ku buhinga bwa none, carte d'identité biométrique mu rurimi rw'igifaransa, ngo kiriko kiragenda neza kuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, Martin Niteretse. Reka tumukurikire. Kubijanye n'inzandiko ndangamuntu dufate ajya attestation asanzwe no kwandika abavutse n'abagira ama mariage no kwandika n'abitavye Imana, naho nyene twabitanguye mu makomine 11 kandi biriko biragenda neza. Twumvikanye ko mu ndwiza dukorere ku maraporo, ivyo nariko ndavuga dukora ku maraporo yanditse gusa, bazoca bajayo bo muri abaserukira ishirahamwe PNID, abaserukira ubushikiranganji, eka n'abaserukira ishirahamwe societe yadufashije kugira logiciel iriko yadufasha ivyo vyanditse ndangamuntu ajya ama attestation atandukanye. Kubijanye kandi twasanze biko bigenda neza, kiretse gusa ko hari kibazo kimwe twasanze henshi dukoresha ibyo bita connection kugira uje kubuhinga ngurukana bumenyi uko turiko turakora ubu muri ayo makomine novuga pilote twatanguriyeko, ni kuvuga ko umuntu bamwanditse muri etat civil Bujumbura sha tubibona, ni kuvuga nta kwihenda kujamwo uwo bafuse yitavye Imana uko nyene, mariage baye uko nyene tubibona kuwo mwanya nyene. Rero ico twabonye nuko hari kibazo kijanye n'amafibre optique, amafibre optique hari kibazo ko twashonse urungirisha amakomine yose dushiramwo fibre optique, mugabo turiko turaba ico twokora, mugabo ntango ni nziza muri ayo makomine 11, ntango ni nziza, biraboneka yuko turiko turatera imbere mu ico gisata. Kwanze tweko turavuga ko tworaba mu misiza aho twokora uburyo kugira n'andi makomine tutaratangura amaese dutangura naho nyene, kandi birashoboka na nyene. Ibijanye na karata karangamuntu nako nyene ndavye twabigatse ko kuko hariho ibyo tumaze gukora bitari bike kandi geze imbere gege imbere. Twaragize logiciel murabizi nene nabibabwiye, ubu rero tuko turarondera uburyo tuvugane ukungene turondera ibikoresho byo bitaye kipemo biza kudufasha kuzikora. Mu imbere yaho twumvikanye ko tubanza kurungika abantu mu bushikiranganji bagende kuraba mu bindi bihugu kungene bigenda, kuko hari bwirizwa turiko turategura cyo gukingira ko iyo karata karangamuntu. Muri rusange rero twe tubona ko biko bigenda neza, abarundi borema twifuza yuko turonka akarangamuntu kadahinduka, kandi inzandiko ndangamuntu zose zigende ziri ku rutonde ata muntu aja kwinjiramwo winzu usohora ubukaratasi mu nzandiko ndangamuntu rube ruzwi iyo ruzananye n'urusohoye, bya bindi byo guca ku ruhande baja kubukoresha abavuga mu buyenzi cyangwa ahandi, mugabo bijya bihagarare burundu. Ku baririmbyi ngo gutunganya ibiteramo mu bihugu byo hanze ntibiba byoroshe, nubwo bigoye ngo baragerageza bakabitunganya, kandi kenshi na kenshi ubuserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu burakunda kuba bubashigikira, bivugwa n'umuririmbyi aba i Dubai. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Gukorera ibiteramo mu bihugu byo hanze si coroshe kuko bisaba uburyo bwinshi, kandi bisaba ko mu kubitegura muba muri kumwe n'abandi. Bivugwa na Havyarimana Augustin asanzwe azwi nka Auguste Burundi, aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu ngo burabafasha abo baririmbyi mu bitandukanye. Kubijanye n'ibiteramo ino nta muntu akunda gutegura ibiteramo, ko nk'ubu nashitse ngo ntegure igiteramo sino gitegura nitwa jewe, ko ino ibintu bihagwiriye nuko abantu bose bateza kuba bari mu mashirahamwe bagakora ikintu hamwe, kuko ino n'abantu bose bakora n'ubuzi cyangwa se bafise ibintu bya ahantu henshi hateye imbere, usanga abantu bakorera hamwe.
leta ino zirafasha yo ikintu cyawe gikoze neza gifise intumbero kandi gifise kirimo umuco gifise aho cyogeza ivyumviro by'abandi. Ego kuco kibazo nibaza ko gutegura igiteramo rumwe ino ntibishoboka. Ayo ubuserukizi nta kintu na kimwe budakufata mu mugongo, na cyane cyane ko twebwe dusanzwe turabaririmbyi kandi tukaba tuko turi indirimbo z'imico n'akaranga, na cyane cyane tumenyekanisha igihugu cyacu ciza cy'u Burundi biciye mu mpano yacu. Ko ubuserukizi ikintu bwo gufasha ni gihe ubu uri kurondera ibyangombwa byo kugira ngo ukore ya concert cyangwa bya biteramo, hariho urupapuro bashobora gusaba ko igihugu cyawe kiba kikuzi. Cyo gihe uragera mu buserukizi bakagusinyira. Iyo bagusinyiye rero uragarukana muri leta yo ngaha nyene dusanzwe twatsindara nkonga muri Amerika, bakabona ko ibintu ugiye gukora kutari caduka, ko bifite ko usanzwe uzwi naho uva. Naco Nzoba Paisible benshi bazi nka Pablo Chicken, we avuga ko nubwo bigoye bagerageza kandi ko nuserukira igihugu ashigikira abaririmbyi. Ibiteramo dukunda gutegura hariya nka jewe ngira muratse ko ngunda gutegura ibiteramo nkanatumira n'abaririmbyi b'abarundi. Twaratumiye narateguye natumira B-Face on the floor, twaratumiye ba Lolilo, twaratumiye ba Double J muri Dubai. Akenshi ibiteramo dutegura hariya tubitegura abarundi n'abanyarwanda, n'abandi usanga bagendana n'abarundi nk'abatanzania, abakenya gutyo. Biratworohera ariko nta kintu buriya coroha ijana kwijana, ikintu cyose cyama gisaba kwitanga. Ariko biratworohera kubera ko hari hasanzwe habayo abarundi benshi cyane gose kandi bakurikirana imiziki y'u Burundi. Rero gutegura ibiteramo hariya turabyitondera tukabitegura, hama ntibyoroshe cyane ariko akagumye bagumako, kandi iyo umuntu yashatse gukora ikintu aragikora. Turabikora ntibyoroshe ariko nikibuza ko dutegura ibiteramo. Uburyo ni ngombwa, bitwara uburyo kuko bisaba uburyo bwinshi bivanye ko n'ubuzima bwa hariya usanga butoroshe, kubera ko iyo utumye ko muririmbyi bisaba kumurihira ibintu byose, amatike, visa, gushika hariya, amahoteli, eka n'ibindi byinshi gushika harinda asubira inyuma. Uburyo rero ni ngombwa, bisaba uburyo, ariko kubera ko tuba twabiteguye neza nibaza yuko nta gihombo gihari, ibintu biragenda neza. Uburyo buba bwakoreshejwe bukagaruka, na cyane cyane ko abarundi bariya bakunda baririmbye b'abarundi kandi babakurikirana. Iby'uburyo rero nta kibazo, turiyaranje tukaburondera, hama biragenda neza, kenshi nta gihombo gihari. Hama buserukizi bwa hariya nabwo ne buratuba hafi cyane iyo turiko turategura ibiteramo. Nka jewe kenshi nk'ibiteramo ntegura, ubuserukira igihugu cy'u Burundi hariya akenshi aramba hafi cyane gose, n'umuntu amba hafi cyane gose, kubera ko na jewe rimwe na rimwe harigihe nkora ibikorwa byo guserukira igihugu iyo ndi, ngira ngo nko mu minsi heze mwarabonye ko nashoboye kuronka certificat nahawe n'igihugu ca Bangladesh, najanye na userukira igihugu cy'u Burundi. Nibaza yuko rero ubuserukira Burundi hariya dukorana neza cyane gose, kandi niyo turiko turategura ibiteramo n'umuntu atuba hafi, mboneyeho n'akanya ahubwo ko kumushimira. Ivyo biruko mu gihe hamaze iminsi hatunganywa ibiteramo mu bihugu byo hanze hagatumirwamo abarundi. Amakuru yacu tuyasozerere mu makuru avugwa mu nkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Boris Ingabire. Ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFP ribicishije mu mugwi ujejwe gutegura amahiganwa, bamenyesheje abarongoye imigwi ya Bujumbura City ndetse na Atletico New Oil ko urukino ruzoba kundwi igira ya 26 y'iryo higanwa ruhuza iyo migwi nyene ibiri gobereye ku kibuga Umuco cyo mu ntara ya Muyinga kuri no w'Imana igerekezo rya 23 ndamukiza uno mwaka gece saa 9 kungururijwe ku kibuga cy'ubuhinga Centre Technique Nationale cano mu gisagara ca Bujumbura kuri uwo munsi nyene ndetse niyo sa. Umukinyi w'umurundi Joel Bacanamwo agiye gukinira umugwi wa Kisika Tangerine ukina icicaro ca kane mu gihugu c'Ububirigi. Joel Bacanamwo akaba amaze no kuba akinira intamba mu rugamba.
twamenyesha yuko Joel asanzwe yakina ku nimero 3. Inyuma y'iminsi itari mike umukinyi w'umurundi Sudi Abdallah afise ikibazo c'imvune utuvugana amaze kuba agaruka mu kibuga, ndetse aho ku munsi wa gatandatu umugwi wa Kuching City FC usanzwe ukina mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Malaysia ukaba warakinye urukino, ndetse bazana kubatsindwa ibitsindo 4-0 mu higanwa rya Gen Cup. Iganwa rikuru ryo mu gihugu ca Malaysia rikazobandanya igenekerezo rya 27 ndamukiza uno mwaka. Sudi Abdallah we avuga ko yaramaze imisi atorewe ariko ubu ari sawa, na cane ko yahora mu gihugu ca Thailand kuvurirwayo. Kubwiwe akavuga ko agiye kubandanya akora cane. Akaba ari no ngaho diciye dusozerera ko amakuru yacu y'uno musi, ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire ntongere ndabasubiremwo ingingo nkuru zari zigize ano makuru. Abavyeyi barereye kw'ishure shingiro Mishiha ya mbere mu Gatumba basaba leta kubafasha gutunganya iryo shure kugira abana babo bagume biga kuko igeramiwe n'amazi. Nayo abakoresha bakwiye kumenya ko amasezerano bagirana n'ababakoresha ko hategerezwa kubamwo gutegekanirizwa kazoza, kubuzwa n'ibindi. Akaba ari no ngaho duciye twongera dusozera ko amakuru yacu y'uno musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire bagenzanje bafashije gutororokanya ano makuru. Nifurize kandi abamizimani bose bakurikirana imbonesha kure yacu BTV Burundi kubandanya bagira ukwezi kwiza kwa Ramada, basozera mbese nuko kwezi neza.